ikintu cyose kiza kivuga gitomora cerekana gishigikira uko abarundi babonye koko yuko kijya kiringo ca gatatu kitari gikurikije amategeko, ni ikintu twama dushigikira, ni ikintu twama tubona yuko naho kitoba ari gishasha tubona ko ari kije ciyongera kugira ngo kinoganze kijijure n'abantu batahora bavyumva uko, kugira ngo bamenye yuko abantu tutarira busema, na cane cane iyo ingingo ije iva nka hariya mu karere, ntabwo yari ije iva twovuga ati i Burundi, ingingo ije iva mu karere yerekana yuko n'umuryango niburiburi nabo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko Burundi burimwo nabo nyene babona ikibazo nkuko tukibona, aho tuvuze niburiburi kubijanye n'ubutungane. Twege rero tubona yuko igishasha iyo ngingo izanye nuko yerekanye yuko no mu karere abantu ibintu babibona uko natwe tubibona uko twabibonye, kandi bakaba bubahutse. Ico ni ikintu gihambaye, bakaba bubahutse kubivuga, kubishira ahabona. Hariho umukuru w'igihugu mushasha, uwo mukuru w'igihugu bigaragara yuko by'ukuri umuntu akurikije uko amategeko avuga nta mukuru w'igihugu ahari. Mu bijanye n'amategeko nta mukuru w'igihugu ahari yemewe, ariko mu vya politike umukuru w'igihugu naho yobaje yagize kudeta baramwita umukuru w'igihugu nyene. Nuko niko tubibona.